niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Barundi kazi, mwebwe mwese mwumva ururimi rw'ikirundi, mwebwe mwese mukurikirana ikiganiro ikirundi c'abarundi, mwebwe mwese mukunda ikiganiro ikirundi c'abarundi, mwebwe mwese mushigirikira ivyo mvuga, mwebwe mwese nibashaka munebagura kandi mugaya ivyo mvuga, ndabahaye mwaramutse, ndabahaye mwiriwe, iwanyu ari mu gitondo mwaramutse, iwanyu bwije mwiriwe, igihe cyose uzoronkera igininde ndaguhaye mwaramutse, ndaguhaye mwiriwe. Jewe nitwa Ntafatiro Patrice, ntataka atabitarara mu nzira. Jewe Ntafatiro ntafatana amatako n'amatama hageze gutenga tiriteka no gutinyuka kuvuga ukuri kandi kuzigubuza utaraza. Jewe Ntafatiro mucuticuza ucundisha igicugu c'umwijima, ndi ngaha kugira ngo ndakwipfurize umwaka mwiza, ndakwipfurize Noeli nziza, kuko turi mu kwezi kwa12 hasigaye iminsi 4 canke 5 ngo tuje muri Noeli. None rero wewe uri kurakurikirana kino kiganiro, urakaramba, urakagwira, uragahora ku ngoma, urakagira aho uba wubahwe, urakagira aho uja naho uva, ugira buramutsa n'abakuramutsa. Kubisanzwe sinarinjejwe kuzanda hezagira abantu ngitangura, mugabo kumbure wewe ubiraba nk'iminota 3 canke 4 ngomba kugenda guhezagiye ugende umerewe neza. Ejo ku munsi uheze kuwa Mungu narashizeho ikiganiro navuga ko abakenyezi badashobora n'umunsi numwe gutanga amanota mu ngoma, ntibashobora n'umunsi numwe gutanga amanota mu ngoma, igihe leta mvyeyi, leta nkozi ishigikiye itegeko ribuza abagore kuvuza ingoma. Kandi ejo naravuze yuko abagore kubona batavuza ingoma no kubagufiriza, kubera ibintu byose bibuza abagore ko bavuza ingoma nta bikiriho uno munsi mu 2023. Ivyo nabisiguye ejo sindabigarukako. Ejo naravuze kandi ko jewe nopfuma ntanga izi certificate bampaye, navuze ko jewe nopfuma ndazitanga zose zigaturirwa mu yandi majambo, jewe nkaturugwa hako je nshobora gusubira kwitwa ko jewe ndumutimbo yamuka mu muryango w'abatimbo kama. Maze imyaka 54 mvuza ingoma, kuko mvize imyaka 56, hanyuma nkabona ibintu biriko birakogwa je nkareka kubivuga. Imana impamagaye ngahwera ikambwira iti Ntafatiro Patrice era ibintu biriko birakogwa kuvyerekeye ingoma, kubera ibintu byose biriho kwisi ni Imana yabiremye. Kandi twe mu Burundi ko dusenga Imana rugira byose yaremye ijuru n'isi, niya mpamagara nkitaba irashaka kumbaza iti we mu ngoma warateye akajagari, we mu ngoma warateye uruhagarara, canke nta kintu wavuze. None uca nishura ngo iki? Kandi ntashobora kuva mu kuzimu ngo ngaruke kubwira abarundi byabwiza gukora. Nico gituma mbwiza kubivuga. Ndabibwira umuhutu, ndabibwira umututsi, ndabibwira umutwa, ndabibwira umunyamahanga, ivyo biramuraba. Je ndaba gusa ikintu mba mvise mu mutima, nzi ko atawe mbeshera, nzi ko atari inkuru ndiko ndarondera yo kugomba kwerekana yuko nkomeye. Je gusa ndakubwira ivyo mbwiza kukubwira. Abo bavuze ibingoma rero Bujumbura, Amagaba ari mbere ngo Patrice ngo numuhutu, ngo aranka abatutsi, ngo yama minsi yose ngo ari karakter induru, ngo ibyo ngo babaye ba mbere, siko biri. Uno munsi jewe ndabereka neza ingene abavuzi b'ingoma bo mu Magaba batashaka kuba ba mbere, ntibashaka kuba ba mbere. Murantunga mu mburane n'ubu ndasubiye kubivuga. Amagaba ntaco dupfa. Jewe ndumutechnicien, jewe ndumuscientifique, nukuvuga jewe ndumutyorozi kandi nkaba umuronzi. Ndiko naraba ingoma ni nkaho novuga ngo rimwe uteranya rimwe bingana 2. Nuko niko biri. Jewe rero abanyagishora bagize amakosa, ndavuga nti mwagize amakosa. Honyene jewe mu 2013 naragiye tumara mu kwezi kose dusimbagurika kubera bari baracupiye, bari barasubiye inyuma, abantu bose
barababuye batagishobora kuvuza ingoma ngo ziboneke. Bijya byose ubona bavuza, bijya bintu byose bishaje ubona bavuza, ujya murisho w'isuka ni jewe ntafatira Patrice na wanditse, uranditse mu biharuro fonction mathématique, uranditse mu kintu cyitwa partition, igicapu cerekana umurisho, ndaza kubibere kuno munsi. Amagaba rero nimwashaka jewe nzoca ndabaha ibi byose bampaye, ibintu Burundi bwampaye. Abavuzi b'ingoma bose twavuganije nzoca ndababwira nti bwa bundi je naramuswaganyi, nimwasanga Amagaba yarakwiye kuba yambere. Muga Amagaba singorane zabo. Amagaba vyatangiye kononekara Bujumbura, ntibari kurenga Bujumbura ngo bagende Gitega. Hanyuma Bujumbura barabaha amanota badakwiye, Gitega babaha ayandi manota badakwiye, baca baba mbere. Ubu rero ngomba kuvyerekana. Mu gutangura kuvyerekana ndatangura kwerekana urukino rw'ingoma ingene rumeze. Ninatangura kuvuga ncamvuza aba banyagishora, aba bari ngaha ngaba, ibi nivyo bavugije aho bavuza bakaba ba kabiri Gitega muri uko no kwezi kandi babwiza kuba ba mbere. Ndaza kuvuza kandi uze kuraba Amagaba nabo ivyo bagize ntubibona byose neza kubera iyi mbonesha kure ndi imbere yayo. Nuko rero ubu ingo rutangure. None rero je ngoma ndakubwire urukino rw'ingoma ngomba mvuge. Ubwo rukino rw'ingoma rumeze gute? Iyo je ntafatira Patrice ndiko ndakubwira je ko ndi umuronzi, je mba ndi umuronzi. Jewe sim nitonda mu gitondo ca kare hamwe nikangwe n'ibitirotiro ngo ngomba ngo nicare ngo ntangure kuvuga ngo ibintu. Jewe ndicara hasi nkiyumvira ivyo mvuga, ngategura ivyo mvuga, nkaraba ko abo mvugisha jewe ntababwira nabi, hanyuma ibisigaye nkaca nabivuga. Kandi none hari mu ngoma, ingoma ni ingoma, ari ingoma ni ingoma. Uriko uragira analyse, uriko uratanga umwihwezo kuri rege yo kwa Bob Marley, uvuga ingene ibintu biri, ntutangura kuvuga ngumengo ni ingoma canke si ingoma. Ivyo rero ngomba kubivuga, hinge mubanze murabe rero, tubanze turabe ivyo bariko baragira ngaha. Nariko ndavuga yuko ngomba kwerekana abavuzi b'ingoma bo mu gishora ivyo bakoze, ivyo abanyagitega bashe kundungikira ngaba bariko barinjira. Ivyo nariko ndavuga ngibi rero ngaba bariko baravuza ingoma babanyagishora, ndiko ndavuga ngaba aho aba rero baguma babandanya. Aho rero urukino rw'ingoma, iyo bavuze urukino rw'ingoma na cane cyane ko izi ngoma bavuza ku munsi mukuru uhereza indwi y'ingoma, numurisho kama, umurisho kama gusa, nta bintu bishasha bindi, nta bindi bintu by'ibifyorogoto bazanamwo gusa umurisho kama. Umurisho kama rero nawo nguyu ndiko ndakwereka. Urukino rw'ingoma, ingoma z'i Burundi ubwa mbere na mbere hariho ukwirungera, barirungera. Wabonye ko abatimbo bari birungereye. Hanyuma hari ukuvyagiza ingoma, bararaba none ingoma zavyagiye neza. Kuvyagiza ingoma no kuvuga kuzishira hasi, kuzikura ku mutwe zigashika hasi, uko no kuzivyagiza. Haca haba umuterero wa mbere. Uwo muterero wa mbere aha barawuhejeje. Umuterero aha uyu muntu ariko aratamba ikintu cyitwa umukenyuro. Umukenyuro no murisho utangura ingoma. Ingoma zose zo mu Burundi, ingoma kama nizo mvuga. Jazi mvuga ingoma z'Amagaba, mvuga ingoma kama zama zifise umukenyuro. Umukenyuro n'umurisho utangura ibirori. Aho hanyuma haraba umuhindo. Umuhindo nawo ni umukinyi aciye ku nkiranya, iyo nkiranya ni ingoma iri imbere agakiranya. Ivyo ndaza kubishikako. Ica gatatu novuga ngo mu ngoma haraba umurisho. Umurisho batamba. Ndaza kubigarukako. Ubwa kane hari ikintu biyita agahuvyo canke ubuhuvyo. Ubuhuvyo nabwo nakarisho katoya cyane, umuntu acimbere akagira akantu gatoyi hama akacarengana. Nk'umuntu ashaka kugenda imbere akagira ngo jin akacagenda. Ubundi akaza ngo jin. Ubundi akaza ngo jin akacagenda. Ubundi ngo jin akacagenda.
urumva rero ako nagahuvyo. Hanyuma haraba novuga ngo umurisho w'akanyamusanda. Umurisho w'akanyamusanda n'umurisho w'ukwambaza Imana rugira byose, Imana y'abarundi, Imana yigishije ingoma abarundi, Imana ituma tuvuza ingoma neza, niyo ngoma y'Uburundi. Ntushobora rero kuvuza ingoma udafise kirotsa, sinza hiri, kirotsa n'ingoma ntoyi, hanyuma kirotsa nawe numuvuzi w'ingoma wo mu Burundi, wo mu Gishora, yanse kuvugiriza ingoma abazungu, acapfuma hunga. Yahunze mu 1926 ababirigi bavuze ngo bazoze baravugirizwa ingoma mw'isengero, acarahunga, yagarutse Burundi bwikukiye. Aza rero ariwe atangura gutambisha irya ngoma, akayitambishiza mu kanwa. Uwo murisho uca witwa kirotsa. Nico gituma uwo murisho wamaho, umurisho w'akanyamusanda. Aho hanyuma hari umurisho ubugugu, ugasanga abantu barako baragira ikintu mengo n'ubugugu, ikintu mu gifaransa umuntu yokwita la comédie. Ugasanga rero mu ngoma hari ikintu mengo umuntu azanyemwo, ikintu cyo kwigira ikigugu, kwigira akagugu kugira ngo atwenze abantu. Aho haraba n'undi murisho w'agatebetebe. Umurisho w'agatebetebe rero nawo ukaba hakaba imvyino, uruvyino ruri hagati na hagati mu rukino. Jesi niko ndavuga uruvyino rujya rutangura, oya, uruvyino ruri hagati mu ngoma, hagati na hagati. Ivyo bikagenda. Hanyuma ngomba kuvuga ibintu vyo kuvuza ingoma. Umurisho barasimba, umurisho barica umugongo. Abatimbo bazi ivyo ndiko ndavuga, kwica umugongo barazi carico. Hanyuma hariho ukwiswaga, hanyuma hariho isambwe, hariho ihunja, hariho ukwica umugongo, urumva n'ibindi byinshi. Hanyuma hariho umurisho witwa umurindiro. Umurindiro n'umurisho bavuza hanyuma bose bagahagarika ingoma, bose ingoma zigahagarara nk'imirisho nk'ibiri canke itatu bakabahagaritse. Nkubu bakavuga ngo ko ako kantu bagize ngo bakaca bahagarika, hanyuma bakaca bongera ko kandi niko bita umurindiro. Abantu batunze inka barazi ikintu cyitwa amarindira. Umurindiro niho kiva. Aho haraba mu rukino rwose rw'ingoma haraba agakino. Mugabo ko udukino ari ibintu vyongewemwo inyuma, atari ingoma kama neza na neza, umuntu ashaka kubireka. Agakino arashaka kukareka, kubaka inzu arashaka kubireka, gutera igiti arashaka kubireka, kugira gute arashaka kubireka. Mugabo urukino rubwirizwa kuba rurimwo. Aho hari ikindi kintu cyitwa umurisho w'umuterero. Ujya muterero hariho imiterero ine. Hari umuterero novuga ngo wa kane, hariho wa gatandatu, hariho 12, hariho 24. Iyo mirisho nini ivuga ngo chan 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 jin chan 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 jin chan 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 jin, hanyuma chan chan jin jin canke chan 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 jin jin. Uwo ni 12. Ubundi nawo ni chan 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 jin jin. Iyo ni mirisho 24 nteje kuvuga. Imirisho 24, 12, 6, 4. Ivyo nivyo vyitwa umuterero. Hari umuterero wa mbere rero, ingoma zirungerewe ni kuzumeze. Hanyuma hakaba ari undi muterero uri hagati. Iyo miterero ntisa. Hariho umuterero wa mbere, umuterero wa nyuma nawo witwa umutahana nyambo. Niko witwa. Nukuvuga umuterero umwami yagabira abatimbo bageze kuri uwo murisho. Nico gituma bavuga ngo umutahana nyambo. Nukuvuga umwami yarabira ubutwari bukomeye ku batimbo bariko baravuza uwo muterero. Ntisa rero. Muga Amagaba turaza kubiraba ingene barabivuga. Hanyuma hariho ukwirungera. Heraba noneho barirungereye, babanyagishora baragiye barahejeje. Umviriza rero, muraje kuvyumva. Aha naho nogomba itondanya bumenyi nkayishira ngaha,
nkabika no kubwira nti urukino rw'ingoma no kwirungera ukavyagiza ingoma hakaba umuterero wa mbere hanyuma ingoma umuntu akazihagarika hakaba incamwanya hanyuma hagacaba umurisho w'umukenyuro hanyuma imirisho rero n'ibindi byose bice bibandanya mugashiramwo ubuhuvyo mugashiramwo imihindo mugashiramwo imirisho y'ubwoko bwose imirisho imwe umuntu atamba yivuta n'indi mirisho umuntu atamba buke buke umengo ntiyibabaza nukuvuga ingoma ingene ziri ni nk'ijambo uriko uravuga ijambo uravuga uti barutunga boro bapfasoni gwaruka tugira amahoro aho urumva birakomeye uti tugira amahoro bakitabira bati twese hamukavuga ivya mbere na mbere mugaye utuntu tudacishamwo uturavuga umengo ntubabaza hanyuma ubuhuvyo nabwo nubuki nihaje umuntu avuga ngo iryo jambo rigatungana ngo ikabiyo ngingo ngo niryo jambo ngo mukunzi mukama kugira ngo agahuvyo kaza kugira ngo gategure ikindi ciyumviro gategure ubundi murisho mukaba siko Amagaba bikora ubu turaza kubiraba ngaha muraza kubiraba hanyuma jewe muza guce munci rubanza muvuge muti ntafatiro Patrice wewe ivyo ukora ibitari ivyo uvuga ntibihuriranye aho rero jenga cyo ndababwira nti iyo je ndiko ndavuga ko je ndumuronzi ngomba ndabereke jiyo mvuze yuko jewe ndumuhinga nkavuga yuko jewe umurisho ndawandika ubu numurisho ubu ushobora gusoma ngaha yosoma ma première danse la première danse nukuvuga umurisho wa mbere jewe natamvye mu ngoma narawanditse umuhindo hamwe mvuga ngo fonction mathématique ngibi ndabira ngaha umuhindo iyi mirongo ibiri ibiharuro bibiri ni fonction mathématique y'umuhindo jewe ntafatiro Patrice navugije natamvye aho hanyuma umurisho nawo ucugira ikintu cyitwa partition nukuvuga ivyerekana ndabira uwo muhindo utangurira ngaha ukabandanya ngaha ugaherera ha umurisho je natamvye rero nawo nguyu umurisho natamvye hamwe ndababwira nti fonction mathématique ujya murisho wose kutambwa uko uvuzwa ngibi biranditse numabe mugira ngo je ntafatiro Patrice rero je ndiko ndavuga ko ndumuhinga nagize uburonzi mba mvuga mba nkora ibyonzi raba rero uwo murisho ukacutangura ukacubandanya no ngaha aha ndandika ingene ingoma ziriko ziravuzwa nukuvuga abanyamashako ingene ibishikizo biriko biravuza n'ingene inkiranya ivuza n'ingene bavyina byose ndabigira aho rero nariko ndavuga ivyerekeye umurisho w'ingoma ingene umurisho umeze ubu naho ngomba kuvuga umudiho w'ingoma ingoma z'Uburundi zirafise umudiho wazo rythme mu Congereza mu Gifaransa rythme umudiho w'ingoma z'Uburundi nimwabe mwibaza ariko ibintu ngo umuntu apfa kubigira uko ngo apfa kuvuza ivyagomba imirisho ingoma zirungerewe n'imirisho 318 ku munota umwe mwacumvise ndagisubiramo imirisho 318 iyingoma zikorewe iba gishora iba makebuko aba Amagaba baba bande iyo mirisho irashika 318 ku munota umwe muce mugabura iyo ingoma bamaze kuzivyagiza bamaze gufata umudiho umeze neza abanyamakebuko bagira imirisho 324 ku munota umwe aho ni kidasha ni makebuko n'undi mugwi uri hariya mu Ruyigi abo nabo gishora ifisa kariro ni mirisho 330 ku munota umwe ivyo Amagaba ndaza kubishikira ibire nivyo nagiriye uburonzi na wewe urashaka kubikora narabigiriye uburonzi muri ca gitabo nabereka ejo n'ubukiri ngaha iruhande yaje ngoba kukibereka narabigiriye uburonzi ndazi ivyo mvuga icya gatatu ngomba gushikiriza mu ngoma ikintu kizira mu ngoma ikintu kizira kikaziririzwa mu ngoma ubwa mbere kirazira gushwana naho mwoba hari ico mupfa naho muba mwagwanye mu gitondo naho mwavuganye nabi
kirazira gushwana umutimbo yamaze kuvuga ati ehe ni vya vyuma vy'amahoro n'amajambere bisamiranira mu Burundi. Muca mwitabira mwese muti ye mwitabiriye uko ingorane zose mwari mufitaniye zica zihera, muca mubahebera mukihebera ingoma. Ikindi kizira gutembagaza ingoma. Ingoma kirazira kwitembagara uyirungereye canke ihagaze, kirazira, amanota acagenda. Ica gatatu kizira gukenyurukisha imigwebero. Imigwebero nizi impuzu zacu, kuzikenyurukisha uriko uravuza ingoma, uriko uratamba, imigwebero igakenyuruka, ucuva imbere y'abakuru, ucuva imbere y'umwami, kubera abavuza ingoma bavugiriza umwami, ucubwiriza kugenda kubera twebwe nta bwambure buriho. Guta umurisho hasi, guta umurisho hasi, umurisho ugakorokana ni kosa rinini. Kirazira gutoba, mana kirazira gutoba. Kirazira guhamagara utari General Major Evariste Ndayishimiye ngo uhamagare ngo emwe basha wenyene, umwami wenyene niwe yahamagara ngo emwe basha wenyene. Nico gituma nyene inganje General Major Evariste Ndayishimiye agiye mu gishora yavuze ati emwe basha. Mugabo abandi bose abavuzi b'ingoma bose kuva kuri Gikere gushika kuri Inde gushika kuri jewe n'undi wese nta muntu ahamagara ngo basha. Ikindi kizira kirazira kuvuga ngo wego mwantore mwe, ingoma sintore, ingoma sagasimbo, ingoma sumuyebe, ingoma n'ingoma. Ikindi kintu kizira ubwindwi gutamba izindi ntambo mu ngoma. Ingoma n'ingoma zirafise amategeko y'ingene umuntu atamba mu ngoma, kirazira kongeramwo izindi ntambo. Ayi Bujumbura ukazona barashizemo ibintu vy'intore, ahandi ugasanga barashizemo ibindi bindi. Ntibikunda na gatoyi, ntibikunda na gatoyi. Ingoma zirafise ingene zivuzwa, zirafise umudiho wazo, zirafise ihunja ryazo, zirafise isambwe ry'ingoma n'ibindi n'ibindi. Hari isambwe ry'intore, nisambwe ry'ingoma, nisambwe ryo mu budemera, isambwe ryo mu ihuruma, isambwe ryo mu gasimbo. Amasambwe ntasa, hari isambwe ry'ingoma ryonyene. Hanyuma kirazira guhagarika ingoma atari ku murindiro, kirazira. Nico gituma jewe nakuze ku mugambwe badasigara yipronda ngo ayo mangoma ngo hagarika ukazamba batubwiye ngo ayo mangoma ngo hagarika. Kirazira, urababwira uti rurira gatoyi, ingoma zirafise ingene zihagarikwa, ntizihagarikwa buno nyene guhagarika ngo umuntu avuze ngo hagarika ngo bice bihagarara, ntibikunda. Hariho ingene bigenda. Jewe ntwara ingoma n'abantu baba batwara umugambwe narababwira nti mubona yuko hasigaye iminota 5 muce mubwira muti hasigaye iminota 5 kugira ngo nce mbwira abavuzi b'ingoma tumenye ingene duhagarika ingoma mu mutekano, tuhagarika ingoma dukurikije amategeko y'ingoma z'u Burundi. Ubu naho rero ngomba mvuge ivy'Amagaba yakoze. Ivy'Amagaba yakoze ngaba bari ngaha, umuntu yashaka no kubaraba, ndashaka kubivuga je umuntu atambona, mugabo mbwiriza kuguma ndimwo, umuntu azarambona. Kubera iki? Kubera hari amategeko mpuzamakungu y'ingene uvuga ibintu by'abantu ubwiza kububoneka. Ntushaka kuvugira ahantu umuntu atakubona hama ukavuga ibintu by'abantu. Nk'ubu nk'aba bagore batanga amanota baraje kubabona. Aho rero amakosa y'Amagaba, wewe uzoce uja kwironderera, mwe mwabantu mu Magaba muzoce muja kwirondera mwenyene, murabizi nta muhindo numwe bagize bagira, nta muhindo numwe. Iryo ni kosa rikomeye. Umuntu ingoma ukazivuza atamuhindo urimo ukugwa amanota 10, ukugwa amanota 10 kwijana. Iyo uvugije ingoma atamuhindo urimo, nta muhindo numwe bagize. Umuhindo numuki, umuhindo nukuvuga ko wewe uri umutimbo umwe canke babiri canke batatu canke bane uko mushaka kose, bakagenda kunkiranya bagakiranya. Hanyuma umuhindo nawo kugira ngo wemezwe ku muhindo wabaze ku muhindo ubwiza kuba ufise imirisho 8 ikurikirana. Nukuvuga aho kantu katabaye cyane ngo karenge nta muhindo uba wabaye.
bajya abantu rero batanga amanota iyo mvuze ko arabakeha bwenge mu ngoma no kuba mu byumva. Umuhindo iyo ushikanye imirisho 8 ikurikirana kandi ivyo bintu umuntu akabigira ari kunkiranya ndaza kubibereka. Nta muhindo numwe bigeze bagira. Ica kabiri gikomeye, nta murisho numwe bagize. Amagaba nta murisho. Hinyamba nsubire kuri wa muhindo. Umuhindo uragenda ukakiranya rimwe kabiri ugasimba ukica umugongo cyane ukarahira ukagenda rero ku ngoma. Ibyo bintu nta muntu numwe yabigize ngaha, akagenda kunkiranya agakiranya hanyuma akagenda gutamba. Urashobora gukiraniriza uwundi muntu, urashaka kugenda ugakiranya umuhindo uwuhejeje hanyuma uwundi muntu akagenda gutamba umurisho. Ibyo ntivyabaye. Umuntu ngo agira umuhindo akiranye rimwe akiranye kabiri agiye n'utundi arahire yiswage yica umugongo hamagende. Ivyo ni ibintu byabaye. Ibintu Amagaba yagize bagize mix, ikintu cyitwa mu Gifaransa mix canke mu Congereza ndagishikako. Nta murisho numwe ndabisemo gatatu, nta murisho numwe abavuzi b'ingoma mu Magaba bavugije, nta numwe. Uwo murisho ngire utangura, umurisho umuntu arasimba cyangwa atera isambwe. Nta murisho numwe ndabona utangura umuntu agize ngo jinjinjinjinjinjin ibikunda. Umurisho urasimba ukivuna hanyuma ukagabanya gatoyi ugasimba ugatera isambwe ukavuna ihunja hanyuma ugasezera. Nta muntu numwe yavugije umurisho akawutangura akawuheza. Wasanga ari akantu banyenyaguye bijya ntibibaho. Zijya ngoma sizo mico kama y'abarundi n'ibindi bindi. Ndabandanya. Umudiho wabo nukuvuga ubwa kane. Umudiho w'Amagaba ntubaho uw'ingoma z'Uburundi. Uretse yuko batebutsa hari gihe bavugije ngo jinjinjinjinjin. Iyo mirisho ntishika 318. Iyi mirisho idashitsa 318 ntiziba zikibaye za ngoma z'Uburundi. Muribukanamye mvuga ibintu biranga reggae, ibintu biranga zuku, ibintu biranga ndombolo. Izo ndirimbo nizo ntambo zirafise ingene zitambwa n'ingene zivuzwa n'ingene zimeze. Udashikanye iyo mirisho 318 babwiza kushaka kwirukana. Babwiza kushaka kugira bati wahejeje genda. Ibimenyene maze kuvuga bine byamaze gukuramo Amagaba ntashaka yabaye abayambere. Mugabo mu gishora byarabaye. Ubwa gatanu hari gihe barenza imirisha 330. Urumva abantu barakubiguza. Hari gihe bavuze umurisho udashikana imirisho 330 canke bakarenza. Ntibikunda. Hariho umurongo ntarengwa utangura no guhereza kugira ngo ingoma zitwa ingoma. Je ndababazi abantu bazi umuziki reggae na compass zitandukaniye hehe kuri umudiho. Zijya ngoma rero Amagaba yavugije singoma zo Burundi. Mugabo mwaravugije uko iwanyu Amakosa nayo abantu barabahaye amanota ni sawa. Mugabo leta y'u Burundi ndayisavye imico kama y'abarundi ndabasavye ubushikiranganje buzobirabe neza hama gishora babongere iteka ryabo barabaye abambere. Ubwa gatandatu n'ubwindwi nabivuze. Abatimbo b'Amagaba baragize umuterero urenze iminota 5. Umuterero wa mbere urenze iminota 5. Umuterero umeze gute? Ni chancha jinjinjinjin jinjinjinjin jinjin change chanchin jinjinjinjin jinjinjinjin. Ibyo bintu barabigize iminota irenga 5. Bashize ku minota 8 basubira kandi kugira undi muterero. Mu yandi majambo abo bantu nta kindi bakoze bagize umuterero. Ntushobora guha amanota ya mbere abantu batakwije ibyangombwa. Nta muhindo urimwo, nta murisho urimwo, ahubwo umuterero wabaye muremure. Ibyo ntibibaho. Abantu babahaye amanota bakaba ba mbere no babizi. Aho ibi ndaza kubigaruka ko hanyuma. Abatimbo b'Amagaba barakoma induru. Hari hapfuye umuntu nde? Hari hapfuye nde? Induru mu Burundi ni gihe umuntu yapfuye. Ingoma naho n'akanyamuneza. Sabwe jewe ntanga amanota. Nkumva karuru nkakajya mwoca muvamo. Naca nabwira nti mwahejeje vayo. Hari hapfuye nde?
mwariko musemande ivyo ntibibaho nta muntu ajya ngo ivyo nivyo muri Kongo ivyo nivyo muri Tanzania ivyo ntibibaho mu Barundi ko bajya ivyo ntibibaho mu ngoma tuti ni vya vyuma vy'amahoro n'amajambere bisabira mu Burundi babahebera mwe bitabira ngo ye nuko nta muntu numwe aza kuvuga ngo sabwe aho gutakaza umurisho ndajize Amagaba muvyumve neza ku munota w'indwi n'amasegonda 33 kuri aha hantu turiko turaraba umuntu yari kunkiranya yaratakaje umurisho mwe mwatanze amanota mwabatse amanota ngahe ico conyene carakuramwe abantu bakaca bavamwe ntibashaka kuba bambere batakaza imirisho ntibikunda muraza kumuraba ngaha arabyigira wenyene muzobirabe ku munota w'indwi n'amasegonda 33 umurisho yagiye kuwutora ku munota w'indwi n'amasegonda 40 jewe ntafatiro Patrice mvuze ko ndumuronzi mba ndumuronzi ndicara nkaraba ubwakangahe ubw'icumi Amagaba ntibasimbira hamwe musimba neza cyane mugabo muri ngorane abantu babwiza gusimba icarimwe amaguru ashikira hasi icarimwe akadugira icarimwe naho umutanga 1 centième de seconde haba habaye ikosa mubwiza mwese kumenyana mukarabana mukagenda mukaca mugira gutya hama mukaca musimba mvuze ngo 1 centième de seconde nukuvuga novuga ngo mu mwanya umuntu akubise ubugohe agutanze aba yagutanze biraboneka uzi ngo murabibona mugabo uri umukenyezi canke uri umugabo utegeze uvuza ingoma ubona basimvye ukabona bagize mu kirere ukaca gukoma amashi ngo bagize neza ya bariko bagira amakosa musimba ncara kibandanya kandi ntibasimbira hamwe mwe Amagaba mufise abantu basimba bakagera kure babwire muti mwebwe rero mugomba gusimba muze mushike ku metero imwe n'igice ntihagire uburenga mwese mugende ku metero imwe n'igice mugeraho nyene hamwe umuntu abaravye asanga amaguru yose ari hamwe nuko ivyo rero murazobiraba ngaha byarabaye ndabandanya ingoma sintore hari umuntu yari afise 10 n'inkinzo yatambye umurisho ubona yuko ari akantu k'intore karimo iryo ni kosa baramukura amanota ikosa g'13 barasimba umurisho umugusimba umurisho nguyu rero ngoma ndakubwire kugira ngo umenye umuntu yizi ingoma akuze n'umuntu yizi ingoma kama twe tuvuza ngo jinjinjin wakumvise ngo jinjinjin imirisho ine ariko abizi ingoma bakuze bavuga ngo jinjinjin imirisho 3 tuvuga ngo jinjinjin imirisho ine twebwe kama jinjinjin abizi ingoma nabo bakuze bavuga ngo jinjinjin hari ahantu bavugije ingoma kandi babishaka bonyene bose bavuze iryo kosa uvugije iryo kosa we wibaza ngo uriko uragira ibintu byiza rica ribikosa ntibikunda na gato yuko umuntu avuga ngo jinjinjin cyangwa ngo jinjinjin oya ni jinjinjin hari akantu gatangura ka mbere kumurisho wifatikizo novuga ngo incamwanya aho ubuserukira ingoma iri nikoza g'14 umuntu azerukira ingoma ujya muntu afise 10 n'inkinzo agumaza kwita mu batambyi bari imbere ntibikunda ujya muntu afise umurisho wiwe icajejwe nugukomeza abatimbo bari inyuma akaguma bahingoga ababwira ivyo bakora n'ivyo bakora akaguma batera intege ababwira ivyo bakora ababwira ibi hanyuma karonka umurisho wiwe wenyene akagenda kutamba nuko niko biri ntushobora rero kugenda ukagenda imbere ugasanga uri kurita mu bandi baje barafise ivy'iwabo batamba tushaka kubaja ngo nagatoyi iryo ni kosa rero mugo ugasanga abantu batanga amanota bakaca bashemerwa bakabona kumengo n'amahoro ivyo ntibibaho ikosa g'15 nta murisho bakanyamusanda wabaye ntimwambaje Imana rugira byose yaduhaye ubumenyi bw'ingoma aho kandi muwamutakaje amanota 10 gusimba ingoma itavuga ubw'16 hariho umutimbo yagiye afise 10 n'inkinzo aragira agatebetebe atanga amazivuga bijya ntibibaho n'umusi numwe kandi nabo nyantu babigira bijya ntibibaho
umuntu agomba kubigira abatimbo baba bari inyuma y'ingoma babunze akiruka akaza afise imirisho umengo ariko arirukana ibintu z'ibisigo umengo ariko arirukana ibisigo hama akabahamagara niho biba gusa nta handi hantu biba mu ngoma kama. Aho rero ubu ndahejeje kubivuga muravyumvise kubera ivyo hingezwe mu gatoyi. Aho rero ndabisubiramo neza, abantu atamuhindo numwe bagize abo ndabakuye ngomba mbe umukristu, ngomba mbe umuntu azi ingoma, ngomba mbe umuntu novuga ngo nukuri yitonda gose. Kubera atamuhindo bashizemwo ndabakuye amanota 5 basigaranye 95 kwijana. Kubera atamurisho kama numwe wari urimwo ndabasoromye amanota 5 bashize ku 90. Kubera bagira ikintu cyitwa mix, kubera bagira ikintu cyitwa mix barafata akantu kamwe bagashira ngaha kandi bagashira ngaha kandi bagashira ngaha kandi bagashira ngaha, ndabakuye amanota 5 basigaranya ngahe 85 kwijana. Umudiho wabo si kirundi hajya bavuza ngo jinjinjinji atana bakokera atani iki, ndabasoromye amanota 5 basiganye 80. Ndabandanya umurisho wa murisho watakara ndabakuye amanota 10 basiganye 70. Mugomba mbandanye none, mugomba mbandanye je nafatiro Patrice mugomba mbandanye. Okay, ndabandanya gukoma induru umengo hapfuye umuntu umengo nagasema, ndabakuye amanota 5 basiganye ngahe 35. Aho ndabandanya kubona badasimbira hamwe mugaba basimvye ndabakuye inota 1 kubera bayita choreography yanse, naho batamba ntibatambira kumwe. Abakenyezi barundi bariko baratamba gatamba bimwe, mutamvye bidasa nukuvuga mwakoza amakosa. Ndabakura ngahe nawe we ni wihe. Aho novuga ngo nta murisho w'akanyamusanda bagize amanota 10 yose aragiye baronze angahe basiganya ngahe twamaze guca 60. Ndabandanya gusimba ingoma itavuga bijya ntibibaho na gatoyi, bijya ntibibaho mu ngoma ndabasomya 5 basiganya ngahe 55. None mugoma bandanye mugoma je nukuri kwa Mungu mugoma mbandanye. Izo ngoma rero mwebwe Amagaba mwavugije ngaha, izo ngoma mwavugije ngaha ngize izo singoma ndundi mwavugije neza nukuri, mwavugije neza imirisho irashika ku ngoma neza, muragira ibintu vyiza mugabe ijya bintu ni mix singoma kama kandi ingoma twarungitse muri UNESCO nizirya. Ico nosaba leta y'u Burundi, ico nosaba ubushikiranganje bw'u Burundi bw'imico kama buze bushireho ihiganwa rindi ry'ibintu nk'ivyo vy'amabix, ibintu abantu bazanye ibindi bintu byose bavangavanganije ibintu bitagira n'umutwe n'amaguru biri mu ngoma, bazoca rero batumako mutoca muba mbere. Mugabo mu ngoma mu mico kama y'abarundi ntimushobora kuba mbere mugira gutya ntibikundira gatoya. Mugabo nubundi jewe ndabumva samakosa yanyu kwere oya nukuri kwa Mungu, mwebwe ndabarenganya gusa, ndabarenganya mwebwe mwararonsa amanota mwayahawe gusa n'abantu bakeha bwenge mu ngoma batazi ivyo bakora. Hari ikintu nibagiye, urabona uwo mugabo uwari karakiranye n'abantu batatu gusa bakiranye baguma baza bakaguma ngaha ntibikunda. Mu gifaransa bavyita la monotoni, ntushaka naho wo butamba neza gute ntushaka kuguma ngaha imbere ntibikunda na gatoyi. Umuntu aguma hano hafi n'umuntu afise aja ngaha ujya muntu aserukira ingoma afise inkinzo n'icumu nawe yama misi yo hene ingoma irahenutse hewe ntavyo nabonye yo ingoma irahenutse, ingoma yahenutse mugaca n'umurisho hasi ntimwashana kugira yo akana ko nabonye birakwiye ingoma igahenuka umurisho ukagenda hanyuma mukagira ibintu nk'ivyo mukaba mbere ntavyo nabonye mana. Aho rero jewe nabayemere yuko nzobereka yuko Amagaba tashaka kuba ya mbere ndaheje kuvyerekana. Ubu uzoshaka izi ninde nzozimwereka azibone wenyene, hanyuma zibonye wenyene azoravye meze kuvuga. Wowe rero mwubahwa Juvan uba muri Hollande ndazi yuko ari ujejwe Amagaba
ibi mvuze birakuraba kubera kubisanzwe babwiza kundiha wabiza kumpa amafaranga menshi cyane kubera ndagukoreye ibintu vyakunaniye gukora kuko ndakubwiye nti kugira ngo umugwi wawe utere imbere kugira ngo umugwi wawe usubire kuba uwa mbere kugira ngo umugwi wawe ushobore kuja hamwe na gishora uzokora ibi je kubera je niyizi ukuntu nzi ingoma jewe ndabivuga hanyuma katuza tukaduhurira ku kibuga ico ngoma guhereza ko ngiki nubutumwa jewe mpaye leta y'u Burundi nubutumwa mpaye ubushikiranganje bw'imico kama y'abarundi gishora ntikwiye guhiganwa n'umusi n'umwe gishora n'umugwi remezo n'umugwi abantu bose barabirako gishora ntishaka kuja guhiganwa wewe uri kuranyumviriza ngo ndakubaze uramaze kubona umuhungu mufise niwe mufise umuhungu wawe agakina umupira w'amaguru uramaze kubona abantu base n'abana bariko barahiganwa je mfise imyaka 56 mfise umuhungu w'imyaka 24 hama tugahiganwa jewe ndiko ndakina mu mugwi kugira ngo batange igikombe ivyo ntumbaze kubibona abantu iremezo abantu batumye ingoma zija muri UNESCO bakaza guhiganwa n'abantu bazivyaruza bakahiganwa mukabireka ivyo bintu bikaba ivyo nabivuze kuva kera ariko ubu ndabisubiyemo gishora ntikwiye guhiganwa gishora n'umugwi w'iremezo n'umugwi w'inaribonye abashaka kuvuza ingoma bose bozivuza gute bozivuza nka gishora hanyuma ikiganwa nico gituma baca bayiguviriza kugira ngo berekane yuko abandi bantu uzosanga ari nkeka n'uwo muhungu wabo umengo niwe umurisho wagiye hari umuntu yavugije ingoma hanyuma umurisho turagenda sinzi ko ari uwo nuko ari uwo mugabo ariho muzoheza mu vyirabire none rero mwebwe mwariko murakurikirana kino kiganiro murantunga jewe ndumwigisha kandi je ndumunyakaranga kandi jewe ibi ndabivuga uko biri rimwe nteranya rimwe ni bibiri ndakweretse yuko jewe muntu uze mu umurisho nawanditse nkakubwira yuko umuhindo nawanditse nkawubwira n'ikintu cyitwa partition nkagira gute nkabyandika ibi byose urumva muri ico gihe rero jewe mvuga ivyo nzi ndiko ndavuga ivyo nzi rero sinshaka gusiga inkore ku maso abantu ngo murabahinga mutarabahinga nuko rero uwibaje yuko narengeje urugero uwumvise umengo jewe navuze nabi uwumvise umengo narengeje ijwi arantungaramburana jewe niko mvuga byarananiye kuvuga ikosa ndaribona byarananiye gusiga inkora umuntu kandi ivyo agira atari ivyo kuko Imana yobimbaza kandi ari Imana nyene yampaye ubwo buronzi wewe ariko urakurikirana kino kiganiro urakaramba urakagwira uragahora ku ngoma urakagira impundu n'impuzu urakagira huba wubahwe urakagira ibanga nibangu bangira mwimbuto urakagira yuja niyuva ugire aburamutsa n'abakuramutsa hanyuma muri no minsi naho ugire ubugurira agacupa nuka kugurira wibuke kandi n'umuntu umwe worengereza ijoro hanyuma azofuma kwivuga ati muri uno mwaka hari umuntu yandengereje ijoro ariko ikibisumba vyose ndaguhezagira nka mawe niwe yambwira ati mwana urakarenga abanzi barengutse urakarenguka abanzi barenganye bishyize mu karengukira icarimwe bobo bazorikukira kurengwa namwe ivyo yambwiye bibabeko murakaraba murakagwira muragahora ku ngoma nakagaruka Imana y'abasogokuru Imana iduha imirisho tukayivuza neza Imana iduha umurisho w'ingoma ikaduha gasimbo ikaduha iki Imana iyo Mana yacu ibandanye kuzigaba hanyuma uzoshobora no kuyibona ni wahwera urakarambugwire ure ku ngoma.